Yeah, wow. Karibu. Ambara kapira. Kapira wali wakuye kwe. Reka ko turatu. Karibu. Ura. Da. Ewe. Karibu cyane kabisa. Sida ko nkute ma surprise. Ka nkute surprise vraiment. Tanga cyo ko ndakuse surprise. Cyane gose birantangaje. Kenze ni mumenyere cyane. Nanjye rero nari mpisemo kuza idisa kugira ngo ko atabundi budemwe ukuntwara rega ngurake. Ure nawe tujamo twawe misi yose. Vraiment nawe ukunda gukora ibintu nk'ibyo. Oya. Nubona ko ku Burundi bwaje tuba turabakobwa gusa. Nabyo nakora ibyo kabisa. Gusa angibya gato bati ndaje. Sawa. Karibu. Asante. Amakuru ni meza. Amabe. Sa? Surprise yoba warayinzaniye. Ego. Cyane. Serura yibuka ko utambeye. Ego. Cyagitabo. Akiza. Abantu bize nibibagira ko yene. Oya, nizo nakunda kabisa ko surprise umuntu ayibagira. Oya. Okay. Amabe ndakubata. Ego. Uba waributse kunshiramo WhatsApp na Facebook kugira ngo ndaraba abaririmbyi biwacu kuntu imihogo yabo igorora. Merci kumbaza baby. Biri mu byose. Byose ndabisego. Urangyoye cyane. Merci. Numva shaka kukibona. Amabe. Ego. Ibari marki yihe. Kigira cyawe rero urabazi tenka je ndakumenyereye nibaza ko atarundi umuntu yava gusa ambwira genda buke baby keza kwirukanga Samsung Infinix amapop cyangwa amapugware surprise rero yakunaniye ntayo utora n'izina ni igitabo nuko umuntu akubwira ubwoko bw'igitabo ariko nabwo nshimye kujya kubona aga surprise nabanabyishe nabwo rero ndakubwira izina si Tekino si Infinix si Pop 2 cyangwa Pop 2 plus rero na Samsung ni igitabo gishasha sinagishasha ni igitabo cyamyo gusa gikoresha back kandi igitabo kirimo numva ko gisoka na blendage yaje ni igitabo gitungwa n'umuntu yamaze kukimenya kandi w'umunyamutahe ni kuvuga rero ndi wa mbere kwiyi uzana ama Infinix muri bagenzi banje bose nigenda ndagisejenye anzureke ndishimye nawe narakibona ndishimye uzana ama Infinix ngaho uri kuzana ama Nokia umwe muri babanje kugendana ndoba mbere gifise ni igitabo gifise inda ku buryo uwo ari we wese akubonye arenganye kugifise gusa atayumva agize ubwoba ndabyishimiye ni igitabo cy'izina ariko ubwiye zama benda ndagifitiye urumva amavuta yo kukibona ngirasi mbe sivyo ndahumva ndagusoke ngo tuyakinkore je ndagikora naco bakimwe funga amaso ni surprise cyonyene yego surprise reka ndabikore be aho bafunze amaso wewe simbona nibyo oya shira kuboko nadavyemera ugari ntoki yegeranye kakunde ndaje gusa nutebe oya be kutevye
Twanegeze ngaha. Agenda umura. Oya uhumuye nsansubizayo. Be, Ndakunda. fungura amaso. Surprise. Abo? Surprise. Ego. Amenya aragutwenga yawe kwe. Yeah? Kiricho kitabona gutuma. Be igitabo vraiment igitabo cyiza cyane kabisa. Muri make niyo telefone nagutuma. Ni kumenga urahinduye uraraka nibiki kumenga urahinduye isura. Igitabo cy'izina. Cy'izina. Nza nabona kwe abahungu nta mwebwe mudafite ico mukora imbura kimaze. Je nakutumye igitabo. Be kubiko mbiyo. Ziba. Iki nico kitabona gutumye. Wabona iki gitabo? Gifashije abantu benshi. Imfuvye n'abapfakazi. Kizogufasha n'ubuzima bwawe bwose. Asigaye ngo turakunda. Urumva abagabo bose babona bambaye amapantaro kibaza ngo n'umugabo yo gushira mu nda. Ne nkaho umaziki. Umaziki ubona umari iki jewe. Gusa ico ukoze nabonye kuva kare kudakuntungura. Kuvuga amajambo maremare. Kuvuga amajambo ntwavu usanga unavuze na nabi. Buga ico gitabo ushaka naco kizogufasha. Iyo Android ukeneye nta kintu kimwe izogufasha ahubwo izokuzimiza. Kubera ko utayimpaye ngo inzimize warayimpaye. Bize gato. Dufise abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bamaze kuzimira kuri izo Android. Dufise abantu bamaze kumenya ico bari uno munsi kubera iki gitabo. Twirukira ikihe? Tureke ikihe? Nero no munsi naguhamagariye ko hano guhayo surprise ico gitabo. Nugisoma ugataha uzotahuza abandi. Bo ndabitahura. Ashobora kumfata nk'umukunzi wawe kandi nshaka kuzuba nkiye. Abandi bahitize bakunzi babo mu mashambre bakaruhuka. Ni surprise ari kuyimpa ruko twaruhutse. Ukacu nshaka kuzuba nkiri. Soni rike. Kuja mu shambre. Nicumvikana. Nicumvikana kare aho nyakirira he. Ndabwiye sivyo. Reka kunkora. Kubera ko ushaka kunyiyama. Kubera ko ushaka kunyiyama. Ubona uri umuhungu wewe. Uri umuhungu. Nanje ngo narakunde ndakurata mu bageni ngo mfite umuhungu dukundana ngo yagiye kundanira ngo ibitabo by'amatelefone. Igitabo ni iki? Ico mbona gisigaye nukukwihaniza. Umva inyuma. Hama jamais gusubira kumva telefone yawe. Wewe jirani undondera unkure no mu mutwe usigane igitabo cyawe n'undi munsi ntuzosubire. Iki mugiye amajambo nkayo please gato. Please gato. Ndakura. Linda gato. Ewa ni yazi.